ngo munezerwe iminsi yose bisigura ngo iminsi yose turahura n'ibitubabaza, iminsi yose turahura n'ibitunezereza, no muri ibyo bihabaje ngo munezerwe. Haleluya. Ntibavuze ngo munezerwe muhaze canke munezerwe akanyota kaheze, bavuze ngo iminsi yose. Kandi kubona ijambo ryavuze gutyo nuko bishoboka. Ikintu kidashoboka ijambo ry'Imana ntishobora kukivuga. Turashobora rero kunezerwa iminsi yose. Mwiriwe canke mwaramutse nshuti bakunzi ba CANAAN TV aho muhereye hose, abari mu buzi reka ndabifurize akazi keza, abaruhutse bivanye naho muherereye ndabifurize ijoro ryiza. Kuri micro Gyslaine haziyo nkuko musanzwe mubimenyereye, ikiganiro ni akagohe. Iyo tuko turabwira ikiganiro akagohe tuba dushaka kuganira cane n'urubyiruko, ariko n'abatari urubyiruko nabo turaganira tukabaganiriza mu bijanye n'ivy'imwemo canke no mu vy'umubiri. Nuko umuhoste wacu ni mama Haure nkuko musanzwe mubimenyereye. Reka mbere ngire ko ndamuramutsa ndanamuhekaze mu kiganiro. Mama Haure ni sawa? Ni sawa urakomega cyane. Uraberewe. Twajanishije ego vraiment wogira ngo twari twabivuganye aya mahoze n'ibiki none. Ni ataje ni sawa none. Ego no kuri ndashima Imana. Ego kaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Ego nuko reka rero mbere yuko dutangura dusabe mama Haure nyine adusengere kugira ngo twinjire mu kiganiro nyezina. Kaze. Urakoze Mana datarugira byose uri mu ijuru, abana bawe dusagaje imbere yawe, dutegereje ico giruganirize imitima yacu kugira ngo natwe tugishikirize abakunzi bacu ba CANAAN TV. Mwemu yera n'umufasha mwiza twahawe n'umwami Imana, uyo nta kinda dukore atari kudufasha mu guturongora mu byo tuvuga byose. N'ubu tumuhaye ikaze na karibu ngo aza turongore, adukoresha ibikwiriye n'ibibereye kugira ngo imitima ya benshi ifashwe ndetse n'iyacu ikomezwe, kuko uyu muntu avuga ijambo nawe riramufasha. Mana yanje mwami Imana turagushimiye rero ko wemeye kubana natwe no kutugirira neza. Hama icubahiro cyose kibica Kristo Yesu umwami wacu, mu izina ryiwe ryera nsenze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen. Merci. Urakoze cyane kudusengera. Urakoze gushima. Ego kandi turagushimira Imana. Rero twinjire mu kiganiro cacu nyezina. Ikiganiro cacu kiravuga ngo ni gute umuntu yo kwifata mu bibazo. Urabona muri nosi hariho ibibazo bitandukanye. Hariho abatazi kuvyitwaramwo, hariho abagwana navyo kukanyuma yagira atsinde akadebukirwa. Hariho abatazi kwihanganira ibibazo gasanga ikibazo kiramutumye yo kwiyahura canke uretse no kwiyahura ku mubiri ariko akiyahuza nk'ikindi kintu kanaka akiyonona canke akagira ibindi bintu andega. Ariko muri Kristo co tuzi nuko hari intsinzi. Bega mama Haure no musi kunzi bacu bariko baradukurikirana bari mu bibazo bitandukanye, nikihe kintu nyamukuru bo babwira abariko baraca mu bibazo, abafise ibibazo hirya no hino z'ibintu kanaka bitandukanye bariko baradukurikirana uno munsi canke n'abazobona iyi video yacu ubutaha, nakahe kajambo wo batekerera uno munsi kugira ngo bumve ihumure mu mitima yabo. Turaguhaye kaze. Ego urakoze nukuri ni kiganiro ciza. Ego kuko nkuko bivuze nukuri uyu munsi hari ibibazo byinshi, hari intambara nyinshi, ariko ico nshima nuko umwami wacu yatubwiye ngo naho bimeze gutyo, naho isi rimwe intambara nyinshi, naho rimwe ibyago byinshi, ngo naranesheje urufuna kuzi. Turayafise amarushwa ariko abamwizeye turafise ihumure ryiwe kandi turafise intsinzi yiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo wumve neza yuko no muri ivyo dushobora kunesha kandi aduha n'ibigwanisha bituma tunesha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Tesalonike ba mbere igice ca 5 dusome ku murongo wa 16 gushika ku 19. Haravuga ngo
munezerwe iminsi yose musenge ubudasiba mwame mukenguruka muri vyose kuko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu amen. Urumva ijambo ry'Imana ritubwiye ibintu bikomeye cyane kandi iyo ijambo rivuze ikintu nuko ico kintu kiba gishoboka. Ijambo ritubwiye ngo tunezerwe iminsi yose, ariko ivyo ngo ntibijanye n'ibibazo. None uri mu bibazo urumva niho rero ibanga riri. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tunezerwe iminsi yose, bisigura ngo no mu bibabaje ijambo ritubwiye ngo tunezerwe. Uriko uravyumva? Ritubwiye ngo tugire iki? Ngo tunezerwe, hanyuma kandi twongere dusenge, hama twongere dukenguruke. Pour dire ko yuko umuntu no musi yiriwe ubusa noneho ahubwo yanaburaye no musi ntiyaronse ico afungura tumubwira twenge byokunda. Urazi ngene ubigenza kugira reka twinjire mu ijambo vy'ukuri ego kugira ngo umuntu adevelope ivyo bintu bishobora kumufasha no mu nzara gushima, no mu gufusha ugashima, no mu gutoteza ugashima. Wumve kandi uzosanga ivyo bintu ngira ndababwira ibintu bitanu nabonye bishobora gufasha umuntu gushima mu gihe bidakwiriye ko ashima. Icambere ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dusenge ubudasiba. Uriko uravyumva? Umuntu wese ariko aranyumva nukuri gusenga sino kubwira ngo n'ubuzima. Oya gusenga kurarenze n'ubuzima ahubwo. Ubuzima? Gusenga je novuga ngo bisumba kubaho. Sinzi ikintu nyene no bigerera. Urumva gusenga iyo umuntu ariko arasenga aba ari kwakuza impwemu yiwe. Siko impwemu irya amasengesho, impwemu irya ijambo ry'Imana. Kurya umuntu arya ibiharage, uyu mubiri tugaburira ibiharage, tukawugaburira ibitoki, tukawugaburira ibijumbu, tukawugaburira inyama. Impwemu yacu nta kindi ifungura amasengesho n'ijambo ry'Imana. Uriko uravyumva? Niryo funguro. Rero igihe wewe impwemu yawe wayigaburiye igahaga bituma na vya bindi vyari kuza biguca intege ushobora kubigendera hejuru. Erego uzorabe niyo umuntu aba haze ntapfa gutsitara ngo acagwa. Oya mugabo umaze iminsi ibiri udafungura ubu uriko uraguhenura. Rero no mu mpwemu nico kimwe kurya udashobora kubaho utari kurafungura. Umubiri wawe uronda uramererwa nabi, urumva ukagwari ukaza n'inguka ugahura n'ingwara kubera umubiri atavyunyunyu bikwiye uri kuraronka. Rero no mu mpwemu nico kimwe. Nico gituma ijambo ryatubwiye ngo musenge ubudasiba. Ntibavuze ngo dusenge dimanche canke dusengere mu maserire canke dusenge twahuye n'abandi. Bivuga ngo dusenge ubudasiba amasaha yose. Umva niryo funguro, nibwo buzima. Utari kurasenga, utari mu masengesho biroroshe yuko ushobora gutsinda. Aha hantu rero hariho abashobora kuhumva bagaca bavuga bati nukuja kwirirwa ku karago tukakararako. Oya bisanzwe urashobora gusenga 24 heures naho utaburi ku karago. Yego birashoboka. Uri ku kazi ugasenga, uri mu gikoni ugasenga, uri kuramesa ugasenga. Sifi gusa yuko upfa kuba uri connecte n'Imana. Yego kandi noneho ndakubwira ikintu kimwe Gigi, naho wofata ukavuga uti jewe umwanya wanje wo gusenga n'uyu, naho kwiha isaha imwe cyangwa iminota 30 urumva hari icuba wakiriye. Hama ikindi kintu kigira kabiri ni gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ryo ubwo buzima. Uriko uravyumva? Ijambo ry'Imana niryo rituma tubaho neza bisanzwe. Urumva ijambo ni inkota. Ni inkota ushobora kubwira umwasi ukamubwira ngo Imana ivuga ngo. Uriko uravyumva? Ugasengera mu ijambo. Abantu benshi hari aho twiyumvira ngo turiko turasenga.
ukiyumvira ngo uri kurasenga ugasenga tutizeye ukavuga amajambo yawe ukavuga amajambo yawe Imana ikarondera ijambo ryayo ikaribura kuko Imana ishaka ngo dusengere mu ijambo kuko Imana yubaha ijambo ryayo. Aho ndakumva cyane. Satani nawe atinya ijambo. Wibuke na Kristo ubwiwe iminsi yose yirirwa yigisha siko akirirwa arigisha ku mugoroba wacaduga umusozi akarara arasenga kubera iki yarara arasenga byasigura ngo yaba ariko ariyuzuza ariko aruzuza impemu yiwe uri kurumva kandi umunsi atangura no kubwira ngo ajye gutangura ministeri yiwe murazi ko yagiye mu bugaragwa akaja gusenga amaze majoro iminsi 40 n'amajoro 40 Satani ntibyayibujije kwipresenta imbere yiwe ikamubwira ati okay urashonje none nguyu ngaye mabuye yahindura yamwishurira mu ijambo haramubwira ati raba iki gisagara ati umuntu atungwa ni mutsima atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa kuhoraho amwereka igisagara ati raba handitse ngo ati ndakiguhereza ni wemera kuvuga muri kansenga kiyo gusengwa nimwe sivyo ati korore abamarayika baraza bagukore kandi byanditswe mu ijambo ry'Imana aravuga ati kirazira kugerageza guhora Imana yawe rero urumva ko ijambo kintu Satani atinya ijambo kubera ari ijambo ni inkota kuri Satani hama kandi Imana nayo yifatiye ku ijambo ryayo irihuta kwishura ikindi kigira gatatu no gushima twabonye ngaha aye ngo munezerwe imisi yose musenga ubudasiba mwame mukenguruka muri byose bisigura ngo no muri ibyo bibi mwari kuravuga no muri ibyo bibi vyakubayeko nukuri ndababwiye ibintu narabibonye birimwe ubushobozi buteye ubwoba iyo ushima mu gihe uri mu vyago Satani arababara ko aravuga ati kuko abashaka gutera umubabaro niyo azanye ikintu kibi abashaka kukubabaza hama nawe ukamusoya ukavuga uti naho uzanye ibyo ndashima ko data nibi bimeze gutya ndazi ko akabihindura mu ivyiza ngo urumva ukagerageza kurondera ikintu gituma ushobora gushima Imana kandi iri kurashima umubabaro urahera kuko Imana hari ubundi bushobozi cikurungikira ukumva ikirere c'ikigandaro ikirere c'umubabaro ikirere cyo kwihebura noneho bihaye umwanya ubihaye umwanya urapfa nta kabuza birakuzanira indwara birakuzanira kwiyumvira nabi birakuzanira kwica uwundi birakuzanira kwiyahura wewe yego kandi ntacyo wunguka kwiganyira kwawe nta n'ikintu na kimwe bishaka kukongererako mugabo mu gushima kwawe ukabwira Imana uti Imana naho uyu munsi bwije ijambo ryawe rirambwira ko umuntu ashobora kuryama ariko ararira bwaca impundu zikavuga uri kurabyumva ndagushima naho ndi mu mubabaro umeze gutya ndazi neza ko kugira neza kwawe kunzako urumva ukagerageza kurondera icyo tuma urenga uyo mubabaro ufise urumva ugashima Imana no muri ivyo bibabare nico gitwa n'ijambo ryatubwiye ngo munezerwe iminsi yose bisigura ngo iminsi yose turahura n'ibitubabaza iminsi yose turahura n'ibitunezereza no muri ivyo bibabaje ngo munezerwe haleluya ntibavuze ngo munezerwe muhaze canke munezerwe akanyota kaheze bavuze ngo iminsi yose kandi kubona ijambo ryavuze gutyo nuko bishoboka ikintu kidashoboka ijambo ry'Imana ntishobora kukivuga turashobora rero kunezerwa iminsi yose kandi ngo ushobore kunezerwa iminsi yose no kuba mwishimye Pawulo na Sila baboshwe bamerewe nabi amaraso ariko arava abapolisi babacunze bari mu ibohero bamerewe nabi barasenga bakubita gisirimba mugabo mu nyuma baravuga ati no reka turirimbe ngo batangura gutera amakorasi y'amashimwe atangura kuririmba Imana mu ijuru inezerwa n'amashimwe ariko aradudubiza mu mitima yabo kandi bari mu gihe kigoye ngo yaciye Imana igira irunka marayika wayo ati ihute kujya kugururira bajya abana banje mu gushima bituma Imana ivuga ngo uyu muntu yanyizeye uyu muntu yamenye ko ubutabazi buva kuri jewe mugabo gihe wewe uri kuraganya igihe uri kuridoga igihe ubabaye mu mutima bisigura ngo wahaye icubahiro umugwanizi uri kuravyumva
erega iyo twemeye amarushanwa ngo atudomine tuba turiko dushimira umwe yaduteza. Uriko uravyumva? Tuba turiko dushimira umwe yaduteza bya byago. Mugabe igihe umwanki ukamubwira ngo naho bisa gutya. Umva iyo nizeye ndabizi neza ntakekeranya ko izo ibinkuramo, ugatangura kwatura wewe ibyo wifuza ko bikubako. Naho uri kubona bibi, niba bufise n'umwana kugoye ukavuga ngo ndagushimira mwami Imana ko uruvyaro rwo mu nda yanje ruhezagiye. Tindagushima mwami Imana ko ari we ururera, ari we ugwigisha. Ariko uravyumva? Naho bisa gutya ndagushima ko ejo bizoba ari vyiza. Ndagushimira ko uyo ari umugisha wampaye kandi umugisha utajana n'umururazi. Ariko uravyumva? Ukagerageza kwiyuzuza amashimwe muri wewe no mwisengesho ryawe. Ariko ntugume uri kuraganya, kuko kuganya uri ko wadora Satani. Nukuri uri kuramuhimbaza. Ariko igihe uri kuvuga uhimbaza Imana, ushima Imana mu bintu bigoye, Imana mwijuru iranezerwa kandi ikakugirira neza. Hama ikindi cya kane kwirinda kwatura nabi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubiherekesheje ijambo akanwa kacu kararema siko bimeze ngo kandi ngo tuzohaga ivyiza tubiheshejwe n'akanwa kacu. Niba watura ibintu bibi, menya ngo bizokubako. Niba watura ivyiza bizokubako. Rero hari umuntu usanga niyo yagiye gusenga, wemwe ngo je ngo ibyiza byo ntumbera gute, none wewe uri kuravuga gutyo kandi upfuye gusenga ibyiza nyene ntibiza. Ariko uravuga uti uko bimeze kose nditeze neza y'Imana. Haleluya, haleluya. Uti ndagize iki? Nditeze ineza y'Imana. Ikigira gatanu nukwihangana. Utitiriza umva ukavuga ngo biguma canke vyoroha sindekura. Abantu benshi bararambirwa, bananirirwa ku kanyuma. Ugasanga umuntu arabonye arasenza umwaka canke 2-3 ati binda hevye. Oya, menya ngo hariho inyishu yari ku muryango. N'abatwibanjirije barasenza imyaka 50 kandi Imana iraseruka. Nawe bandanya gushika ngo abibutse Uhoraho ntimurambirwe, ntimunake n'Imana ituza, bandanya musenga gushika ishimwe muri bonye. Rero ni ibintu bitanu nukuri twimenye ngo gusenga ni iminsi yose. Rondera igicaniro cawe n'Imana yawe muri babiri. Ntuze kurondera ngo ba pasiteri, ntuze kurondera babavugishwa, ntuze kurondera bariya n'abari. Gira igicaniro cawe. Naho boza kugufasha, mugabo nawe hari icyo wamaze kwiyubakamo. Soba ijambo ry'Imana. Umuntu atagira ijambo muri we, menya ngo uri vide. Uri vide. Kandi ntiwotinye Satani, ntiwomutera ubwoba. Kuko Satani irumviriza n'isengesho turiko turasenga, ikumva ko iryo sengesho ririmwo ijambo. Kuko ijambo nakubwiye ngo ni inkota. Ikigira gatatu kwatura neza, twirinde kwatura nabi. Kigira gatandatu ngira oya niko ndabisubiramwo. Icya gatatu no kwatura neza. Icya kane ico ni cya kane. Icya gatatu no gukenguruka, kwamana amashimwe. Urondere akantu kantako uhagarara kugashima Imana. Icyanyuma no gutitiriza, gumizako, wihangane gushika ubonye Imana ihinduye. Nivyo rero nubwira abantu byo gutuma wewe uyu munsi unesha, ntutwagwe n'umwansi ngo aguteze kwiheba no kwihebura, wumve ko byose wobiheba. Komera usenge, urondera Imana. Ndabizi neza ntakekeranya ko iyo twizeye niyo kwizegwa no kubikora izobikora. Urakoze cyane mama Hawuri. Kuri uratubwiye ibintu bizima. Atubwiye uti umuntu malgré y'amarushwa barimwo, ibibazo barimwo, arakeneye kunezerwa, arakeneye kwatura neza, arakeneye gukenguruka. Umva atubwiye ibintu byinshi. Rero ku bantu bariko baradukurikirana no munsi, nibaze yuko muriko muravyumva.
ukaba uri mu bibazo bitandukanye icambere coco ico uri kurasengera banza ucizere yuko uzokibona ugenda mwijambo uvuga uti ukwizera no kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa nivyo bitumenyesha ko ari ivy'ukuri ntibisaba ko turinda kubibona ahubwo bijya tutabona nivyo bitumenyesha ko ari ivy'ukuri hama ukaba wumva unaniwe uvuga uti icavyawe n'Imana cose kinesha isi amajama ntiwumva ijambo cavyawe n'Imana cose kinesha isi wumve yuko hamwe na Kristo wawe uranesha hamwe n'Imana yawe uranesha hamunezerwa hama wature kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuzohaga ivyiza utubiheshejwe n'akanwa kacu nimba dushaka guhaga ivyiza nukuri tuzobiheshwa n'akanwa kacu iyo ubona umwana yakugoye iyo ubona ibintu bisa n'ivyapfuye twe nituvuga ivyo tubona ahubwo tuvuga ivyo dushaka ko tubamwo ivyiza nivyo twatura uno musi ahari kinga urahatura imodoka ukahashira imodoka ahari imodoka ukahashira indege yes mukwatura kandi ukwatura urumva mukwatura turarema ariko kandi ugakora ukizera rero mama Haure reka ndagushimira kubw'ikiganiro ciza utubwiye ndazi neza yuko abacumvise baraza kugirirwa amahirwe yo kugira akantu basamuyemwo hama kazobafashe hariho ibintu byinshi kuri nosi abazobibona ndabizi bavuga bati ndaruhutse ego bavyiza n'ukuri uburya ndakubwira gajiji burya bibiliya nasanze irimwo ibintu byinshi cyane itwigisha ibintu byose bisho umva ikintu cyose wifuza cyerekeye ubuzima bw'umuntu uragisanga ngaha muri bibiliya kandi n'abandi batwibanjirije nabo nyene bashoboye kunesha nabo nyene bagiye bafashwa nayo dofite ko bana banditse hano kuko urabona nk'abantu vy'ukuri bahagaze neza bakizera Imana kandi bari mu bintu bikomeye kandi bakanesha bari abantu nkatwe nabo nyene baciye mu bintu bikomeye ariko barihangana barizera hama Imana ibagirira neza rero natwe bantu b'Imana n'ukuri ntiducike intege ntituvuge ngo ibintu bimeze nabi none turabyakiriye oya duhagarare turondere mu nyonga h'Imana Imana nta idukunda twese Imana ntitoranya ku butoni wowe gusa ushikame wizere ko ushiramanga n'ukuri wizerene uvuge ngo iyambwiye izo binkorera ntigiriya neza umwe gusa ariko icyo usabwa wowe nukumenya principe zayo mukamenya n'ibigwanishwa twahawe ukabikoresha ariko uraziga jiji kubona uyu munsi umuntu ukabona ariko arasenga mugabo ugasenga atani ijambo asengeramo asa n'umusirikare agiye ku rugamba afise inkoho arayifise atansasa nukuri umuntu asenga atagira ijambo asa n'umusirikare aja ku rugamba akafise inkoho mugatagira ngo n'urusase na rubwe none umwasi ugira ngo ntiyomwica kandi inkoho ayifise rero natwe twarahawe ijambo ni inkota n'amasasu urekura ayo masasu Haleluya umwasi aratinya urwo rusasi rero abantu benshi ntitugira umwete ntitugira ishaka umuntu ashaka ngo ibintu abironke vyoroshe umva nukuri wo tugwana so inyama n'amaraso ngo nabakuru n'abahambaye yego vraiment kandi uwo nawe Yesu nta kidi yamutsindishije ijambo natwe ijambo twararihawe na mwemwera turamufise rero nukuri uwunanigwa ntaza avuge ngo ni Imana itatanze ibikwiye yaratanze ibikwiye kugira ngo tube abatsinzi ego reka renda gushimire ku kiganiro ciza uduhaye nongere nshimire n'abari ko baradukurikirana hama imbere yo kurangiza tubanze dusenge yego data wa twese uri mu ijuru twongeye kuguha ishimwe n'icubahiro kuri uno munsi mushasha mwiza wongeye kutwereka uyu no munsi mushasha ku bugingo bwacu ntaho twigeze kubona ndetse nta naho tuzosubira kubona nico gituma mwami waduhaye kurema none turawuremeye ivyiza mu izina rya Yesu Kristo turahezagiye uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo turahezagiye ivyo tuza kuvuga n'ivyo tuza gukora turasengeye kino kiganiro abazocumva n'abazokibona kize kibagirire ikimazi turasengeye abari mu bibazo data bitandukanye mwami ubahe kunesha ubahe kwizera no kuba mu ijambo icubahiro n'inganji bibi vyawe ubu ni bihe bitazoshira amen amen